Ishirahamwe BDS ryaratanze amatara ku mutumba wa Gisuru wo muri komine Giheta aho ni mu ntara ya Gitega. Abayaronse bagashima cyane kuko ari iterambere ridasanzwe, ariko kandi bikaba byagabanije ubusuma n'ifatwa ku nguvu ry'abigeme n'abakenyezi. Je nitwa Kezimana Felix, ndi umukuru w'umutumba wa Gisuru hanyere muri komine Giheta mu ntara nziza cyane ya Gitega. Jewe nk'umukuru w'umutumba kuri iki kijanye no kuronswa amatara na cyane ngaha kuri umutumba sanzwe ndongoye, ni ikintu novuga nti kuva ntanguye kurongora umutumba nta matara yahari, ariko kuva amatara ho hariho uyu mugambi uturonza amatara yaturonkereje, novuga yuko hariho akarusho ndetse kadasanzwe, kubera ubwa mbere kazo c'umutekano ntivyatworohereza. Hariho kuri ico c'umutekano nyene ubusuma budasanzwe bukabije, aho nk'abavuye ibujumbura kubera hatabona burutse amasaha yitereye twaragira ikibazo cyane ku mutekano wabo kubera barambugwa cyane. Ikindi nyene ku mutekano twarakunda kugira ikibazo novuga cyo gufata ku nguvu abakobwa n'abakenyezi kubijanye n'umutekano kubera hari umwijima cyane. Urana ko hamitse nk'ahantu haragasagara, harakantu novuga kagasantre gahurira ko abantu benshi, bigatuma rero bagira ivyo bibazo kubera wa mwijima. Tutarinjira muri no leta nshasha yanye n'icubahiro uyu mushasha, hariho ikibazo twagomba tutura abaturongora dusaba vyanka n'imanda zahera twari twarasabye biranga, ariko dushiye mu mugambi wa BDS baradufashije cyane. Uyu mugambi biciye muri komine tuzatubona bikunze mustanteri aciye muri BDS by'ukuri byaranyarutse, tuzatubona batugiza abambere mu kuronswa umuyaga nkuba ngaha kuva hajya ku ivuriro gushika ahamaze gushika ngaha nyine ku mutumba wa Gisuru. Iyo shirahamwe nyene BDS uri kuravuga, wewe urizi gute nk'umuyobozi w'abandi ku mutumba? Jewe ubwa mbere BDS navuga tabona rinzi, mugabo yaragerageje kuturonsa inyigisho abarongo imitumba bose, bituma iyi BDS tuyimenya. Duciye muri ayo makoperative bamaze kuronswa inyigisho, baratwigishije umugambi twoshira imbere ukurima ikizinu, bituma rero umugambi w'ikizinu tuwushira imbere, aho kuvyukuru novuga nitugeze ku rugero aho atagacimbiri na kamwe katarimwo umugwi ndetse katafise ahantu biyubakiye bonyene, bituma bahashira nk'umurima udasanzwe ukurima ikizinu. Baciye dushorera hariya mu kibimba ahantu hari ihinguriro dushorera by'ukuri. Uruhembo rwa mbere twararose, aho turindiriye mbere n'urundi ruhembo rugira kabiri. Jewe BDS nayibwira akajambo kuyikengurukira, dushima ko yobandanya ahubwo yongereza mu kwigisha n'abatarashobora kumva uwo mugambi wayo, kubera ni ibikorwa kidasanzwe bakora mbere aho Abenegihugu bakenguruka cyane. Nkabandanya nsaba nti bari badufashe cyo gutoronsa umuyaga nkuba, ko hariho akandi gace gato kasigaye ko gushika ku mashuri yo ku Nyambeho aho twita Ecofo Gisuru, hama bakaturonsa n'amatara. Bari baratwemereye amatara ku mabarabara ashika 3 canke 4 nyene kuri kano gasantre, ko boshobora kuturonsa uwo muyaga nkuba. Bari batwemereye ayo matara tukayaronka. Ayo matara sengaha ni nayo kubusanga nkoresha no mu kwatsamura. Bari haciye imyaka myinshi tuvyifuza bikanga, tugashimira abashoboye gukora ico gikorwa kugira ngo dutere imbere ngaha muri no Gisuru yacu. Jewe nitwa Munezero Aline. Mbere yayo matara hari umwijima, twakoresha utubuji, tugakoresha udutoroshi, hanyuma turaduga buke buke, turagura plaque mugani kari gakwije. Hari abantu bikikamukiza, hari abasuma kubera hatabona, hari n'abandi benshi bagizi ba nabi bahaca kubera umwijima. Hamaze kuza ayo matara, twaciye tubona yuko mengo hari ikiyongereye ciza. Turiko turadandaza ubu n'ahantu habona, abakiriya baraza bakabona ibintu bakeneye, ariko ahandi twabanza kumurika n'agatoroshi. Ariko ubu umukiriya ashitse nta ngorane. Abantu babasuma kubera haba habona cyane, nta basuma ubu uye bakiza cyane. Washikiriza umurongozi w'iryo shirahamwe, no mushimira cyane kuko yarakoze iciza kinini cyane. Kuba mu mwiza nta kintu na kimwe noneho umuntu yoshobora gukorera mu mwiza. Yarakoze cyane kutuzanira umuco, kuko haciye haterana imbere
kuko ahantu hatabona nta n'ubumenya yuko hari n'ikintu nta n'ubumenya ko hari ibintu ahubwo yarakoze cyane arakuye n'amashi. Mu bijanye n'uburimyi BDS yarigishije abenegihugu kurima kizinu, mbere abenegihugu bagashima cyane kuko kiriko kirabateza imbere. Mu bworozi naho BDS iriko yorora ingurube kugira ngo abenegihugu bazoronke ivyo bitungwa ku giciro kitavuna. Iruhande y'ivyo hakaba hari n'umugambi wo korora inkwavu. Prosper Ndayishimiye ajeje mu programme muri BDS aravuga imigambi mikuru BDS igiye kurangurira abenegihugu. Jeni Ndayishimiye Prosper, hanyuma nsanzwe ndi mu Ishirahamwe BDS. Mu Ishirahamwe BDS nsanzwe njejwe kuraba amaprograma yose ingene akora. No kuvuga rero muri BDS dufise programa ya mbere dufise ni programa y'ububwiriza bwiza. Ububwiriza bwiza ni inyigisho dutanga kugira ngo tubanze dutegura abantu bitegurire kwiteza imbere mugabo babanje kwitegura mu mutwe, kuko kenshi urasanga abantu uri kubabwira ngo iterambere kuko ari ibintu shika ubaha bo bakabona ko ari ryo terambere, mugabo iterambere risaba ko umuntu aba yiteguye kugira ngo ashobore gutegura ibimukikije nawe yiteguye. Ariho tuza kwigisha urukundo, tukigisha abantu ingene bategereza kubabarana, abantu ingene bategereza kubana mu kibano, kandi n'ingene iterambere bashobora kurishikako mugabo byaciye muri izo nyigisho. Iyo programme iheze abantu duca dutangura kubigisha ingene bashira ivyabo hamwe. Ni hamwe rero duca dutangura kubigisha ingene bagira ivyo kuziganya no kuguranana. Ico gihe rero ivyo kuziganya no kuguranana birabafasha cyane kuko iyo afise akagambi gatoyi arashobora kugakora kubera ko yaronse akura amafaranga, canke yagize ikibazo akaronka aho yikora kugira ngo ashobore kugenda guteza imbere umuryango wiwe kandi biciye mu mugwi yagiyemo. Hanyuma ivyo kuziganya no kugurana niyo biheze turabigisha cyane, ni nk'ibi muri ko murabona hano muri ibintu bijanye n'imigambi mito yo kwibeshaho, no kuvuga biciye mu burimye n'ubworozi. Narijya abarundi benshi babeshejweho n'ivyo bintu bibiri. Rero nagomba mbanze mvuga haturi, murabona ko hariho ibintu vy'uburimye nuko muje mu gihe irima rigitanguye turiko turimbura, hariho n'ubworozi. Ivyo oye twabigize kugira ngo iyo migwi yacu biyorohere ingene baronka ubumenyi bw'ingene bashobora kubikora neza. Bisigura rero ko iyo migwi twashize hamwe iraziraza kutugendera kugira ngo bagire iki, barabe ingene tworora, barabe ingene kiniki, ingene tugaburira ibitungwa, barabe n'ingene uburimyi bugenda kugira ngo bagende kubikora mu miryango iwabo no mu kibano iwabo. Inyuma yaho turafise program y'abasanzwe bagendana ubumuga. Abasanzwe bagendana ubumuga nabo twabonye ko nabantu kenshi mu kibano baba basuzuguritse, nabantu mu kibano baba ari nk'intabwa, mugabo twagombye ko basubirana gateka mu kibano bagasubira bakagira ijambo kandi no kuba bemerwa n'ikibano. Abo rero nabo turabafise iyo programa turayikoreramwe cyane. Kugeza ubu uye turafise abagendana ubumuga bashika 43. Abo nabo dufise mu migwi yacu twegeranije, mugabo hariho nabo dukurikirana mu mihana, ntituratora igitigira inyezi na cabo ubu uye dufise, mugabo turafise abahimiriza bacu basanzwe bakora ico gikorwa cyo kubasanga mu mihana kugira ngo babakurikirane. Rero mu majambo makeyi nivyo dukora mu maprograma yacu, ahanini yugariye muri ivyo bintu mejeje kuvuga. Mugabo iyindi programa ikomeye dukora kubera itwara uburyo bwinshi, dukora iyo uburyo tubona ko tubushoboye kandi ko tuzi ko ifise akamaro kanini ku benegihugu, ni programa y'amazi. No kuvuga ko turaha amazi abenegihugu. Ayo mazi duha abenegihugu tuyagenda tukayakura mu masoko iyabari, hama tukagerageza kubikora ku buryo tuyazana tukayashikana mu matangi rusange canke mu matangi kugira dushobore kuyabaha mu mitumba baba basanzwe babayemo. Ni igikorwa gikomeye cyane kuko ni igikorwa kidutwara uburyo bwinshi. Ariko kandi kubera ko twagiye mu bintu vy'uburimyi, hariho ubundi burimyi dusanzwe dukora butejeje imbere abantu benshi
bo muri kano karere noneho bahantu hose dukorera kuko twasanze bubafasha kunguka n'uburimyi bw'ikizino. No kuvuga ko abantu tabigisha kurima ikizino tukabigisha guhera ingene batangura kugikora kugeza baheze kugikora. No kuvuga ko ivyo vyose ni ibintu bidufasha cyane iyo turiko dushira mu ngiro ibikorwa vyacu. Si ivyo gusa ubu uye turategekanya muri irya programa y'amazi kuraba ingene amazi y'imvura atoza rononekara kandi dusanzwe dukorera mu by'uburimyi n'ubworozi. Nkaha aye mubona mwabonye ko hariho inzu twubatse kandi z'amabati twiteguye kurondera ingene amazi yose imvura izobishobora kugwa tugira aho dushobora kuyakorekta kugira ngo azodufashe mu gihe atamazi dufise dushobore kurima ibirimwa kandi imvura itagwa. Muri ico gihe turashobora kurima kandi abandi bitashobotse ko barima kubera ko twahaye agaciro ayo mazi y'imvura twashoboye kwegeraniriza hamwe. Mwabonye ko higanje igitungwa c'ingurube. Muga muri ko muraraba ya mazu yubatse hano no kuvuga ko twiteguye kukorora igitungwa c'inkwavu. No kuvuga ko tuzozigwiza kugira tunazitange muri abo bantu dusanzwe duherekeza. Hanyuma aho imbere turiteze kohororera imbata. Aho inyuma turiteze korora inkoko. Bisigura ko tugomba korora ibintu bito bito dushobora kwigishiriza ku Mwenegihugu ku buryo nawe nyene ashobora kuvuga ati inkoko imwe canke imbata imwe nogenda iwanje nkayitunga ejo ikazomuviramwo ikindi gitungwa kinini n'ikindi gihe ikamuviramwo n'igitungwa kinini cyane canke ikindi kintu yifuza mu buzima. Twagiye tubibona kenshi aho abo duherekeza yatangura akagura nk'igitungwa gitoyi mugabo tukaba tugenda tugira ati naravuye kuri iki gitungwa ubu ngeze kuri iki. Rero tugomba ko batangurira kuri ivyo bitoyi bashoboye hanyuma bakaduga bamaze kuduga barashobora kuzoshika kure cyane. Ihangiro dufise nuko abo bantu twegeranya mu gihe kanaka tuzobashitsaho bashobora kwiyubakira amakoperative yiyubashe bafise ibikorwa kandi ni muri kazoza tubaronderere amasoko bashobora gushorerako ivyo bazoba bashoboye kwimbura. Hanyuma ibi bijanye n'ibitungwa navyo nyene biri mu bintu tugomba kugwiza kugira ngo tubibahe mu mihana iwabo mugabo twebwe turazi ko ivyagusa bitera ubwenge buke. Ni kuvuga ko bazobigura mugabo tubagabanirize kugira ngo bashobore kugenda kuvyorora mugabo bibaye vyiza bakabikora neza tuzogaruka tubibagurire kugira ngo babe baronse aho bakuri igitungwa bongere baronke n'isoko ko natwe tuzoca tuguma tubiha abanyamigwi bacu bazoba bikeneye.